Abakunzi bacana Daniel Mugisha ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Fuvo the Boss namana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro kimeze neza, ikiganiro special okubwanyu, ibintu bitanu umugore atagomba gukora mu rugo rwiwe. Nico kiganiro tugiye kuganira uyu munsi. Ntarabananya ngomba kubibusaba kandi subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu muzoze murabibona atakibagoye. Uyu munsi rero ngomba kwigisha ibintu bitanu umugore atagomba gukora mu rugo rwiwe. Icambere kwanka gutera akabariro ngo ni kubera umugabo wiwe asamukoreye ico yifuza. Iki kintu ni kintu akenshi uravye mu ngo nyinshi kigenda kiragaruka, kigenda kiragaruka. Okay, mbo gusaba umugabo ikintu ntabwo ari bibi kuko n'umushinga ntaye wawe ufite kumusaba ikintu wumva ushaka, icari cyo cyose wumva wowe ugomba kuri wewe ukwiye kukimusaba nk'umugabo wawe, sibyo? Mugabo hari ukuntu ushobora gusaba umugabo ikintu kandi akakiguha n'umutima mwiza, akakiguha mu mahoro menshi udashizemo gukasha. Okay, mugabo aha hantu akenshi abadamu turayihendera ko cyane, ugasanga umugore ari gusaba ariko ingena asaba bigatuma atabishira mu ndero. Umucamake niko nabivuga, mu gusaba kwawe ugasanga nta ndero wabishizemwo. Boswatse nk'akaroro ngomba gutanga hano, urashobora kwiyumvira kumusaba umugabo amafaranga yo kugura nk'amavuta yo kwisiga. Ubwo n'ubuntu bukeye muri uyo mwanya ukamubwira ati sheri numva nkeneye amafaranga 5,000 ngomba amavuta yo kwisiga. Wamaze kubimubwira kandi yamaze kubyumva, n'umuntu mukuru afite ubwenge kandi wowe kubimusaba ategerezwa kubikora nk'umugabo mu rugo kuko nibimujejwe nibimuraba. Ni ngombwa rero agukorere ibyo wumva ushaka. Sote urashobora kuba wabimusabye rero muri ujya mwanya akaba atamafaranga afite, bigatuma ashobora gufata umwanya kugira ngo akuronse ico kintu. Gutyo umaze kumubwira gutyo ufise rero wowe kwicara ugaceceka ukarindira aho azoguhera ayo mafaranga uje kugura. Rero hari abadamu batihangana, amubwiye nk'uyu munsi ni sherije numva shaka 5,000 ngura amavuta, umugabo akamubwira ati nzobiraba, kuko hari umugabo akubwira ati nzobiraba. Amaze kumubwira gutyo ejo kandi agasubira sheri ya mafaranga ari hehe nagusaba, umugabo akamubwira ati ntayo ndaronka. Bukiye bwawe ati sheri buriya jewe sindakumva wenda gusaba amafaranga mugabo nuko umva akaguma amukasha. Rero hari abagabo rero akenshi batakunda ibyo bintu. Hari umugabo adakunda ibyo bintu, wamubwiye rimwe aba yakumvise kandi wowe n'ugutekana ukarindira aronse akaguha. Okay, mugabo ukoresheje rero kumukasha bigatuma yarafise plan yo kuyaguha, mugabo iyo plan yo akaca biheba. Hari abagabo bameze uko ugaca usanga arabihebye arabivuyemo kubera kujya kuntu wowe umukasha ngo naguhereze naguhe. Okay, rero gusaba ntabwo ari uko. Iyo ugomba gusaba umugabo wawe ikintu, menya ko hari nawe utundi tuntu ushobora kumukorera tumunezera, dushobora kumuha ibishobisho bituma umugabo yiyumvamwo kuguha ico kintu kandi utarinze no kukimusaba. Okay, utarinze no kuvuga 2 3. Urashobora kumusaba igitenge, mugabo gikorere ushaka kugikorera mugabo bikaca bituma kijya gitenge akiguha namba yarafise plan yo kukiguha ukwezi guheze, imisi iragenda igabanuka bitewe n'ingene wavyitwayemwo wowe umudamu. Rero ahangaha rero hari abagore rero kandi usanga bavyifatamwo nabi kubera yamusabye akaba ataramuha. Guhera uyo munsi agatangura kubyimba, umugabo yataha ntanamuhe karibu, umugabo yataha ntanamuvugishe neza, umugabo yamubwira ikintu akamuha imiragwe, umugabo yamubwira ikica mubwiye sica akora. Urumva ukacumenga akoresheje iyo nzira niyo nzira yotuma umugabo yiyumvira kumuha ico kintu. No, ubu uri kurakoresha amafuti.
hari umugabo abivamo directement akabivamo akavuga ati nari mfise plan yo kuguha kandi sinkiguhaye kandi ukagihomba ico kintu vraiment sukuvuga ngo aba yakikwimye ngo no ingene wavyitwayemwo bigatuma uno mugabo ataronka na courage yo kuguhereza ico kintu okay ugasanga hari n'abavyifatamo nabi bikagira no kuburira wa mudamu iyo bigejeje kubuririho uba wishe byose okay umugabo arongora kubera imibonano mpuzabitsina umugore nawe akarongorwa kubera iki kubera ya mibonano mpuzabitsina nyine rero mugiye uciye ubivamwo directement ukaca ubona kumenga nta nakamara kikumariye neza na neza aho ububyisha hari abadamu rero guhera uyo munsi yabivuze azosubira kumuha igituba uko amuhaye ayo mafaranga cyangwa umugore ico bitenge azosubira kumusasira neza ari uko ibyo bintu yabikoze ugasanga n'imibonano mpuzabitsina asigararana ipantaro agasigararana kola umugabo yamukoraho ngo ahindukire umugore agashwimura amaboko umugabo hahandi nyene hotuma nyene uyengayenga aho nyene ni hutuma uyengayenga ugomba ikintu ku mugabo aho nyene niho umufatira buri kimwe cyose uri umudamu urondera ku mugabo umutegeye ku mibonano mpuzabitsina urakironka pe iyo uvyitwayemo neza iyo ubyitwayemo neza icyo uzokwiyumvira ushaka ukabyitwaramo neza ku buriri urakironka kuko iyo ukimuserebye neza ukakimuha neza kabiri gatatu umugabo wenyine haragera haguha n'ibyo utamusabye kubera iki kubera nyene ukuntu wabyifashemo mugabo uciye ufata ambargo yayiri ambargo ugaca wugara uba witeze iki ukagira ambargo ugaca wugara uba witeze iki uba wizeye ko ibyo uri gusaba se kubironka canke ukimwimye ntihabiguha hariho uwo ucima cha kintu wamusaba akakikwima akaca agenda hanze akaja kubirondera hanze ibyo wowe wishimiye ukavuga ati igitsina canje reka ndakigumane biruzuye hanze kandi hanze bamuha karibu nyinshi hanze bamuha karibu nyinshi hanze bamusereva neza wowe ukaca ugipfana ku buriri ngo jewe nzokimuha uko yakimpaye kandi nakijya kintu ntukiro uba wabyifashemo nabi wa mudamu uba wabyifashemo nabi ico ni cyambere cya kabiri kutabikira urugo rwawe ibanga mu ngo haba byinshi kandi buri rugo rwose rurafite ukuntu rwubatse okay nuzo kwiyumvira ati kubera nakanaka bubatse uku nanje ndifuza kubaka nkabo ubu uri kuraja kwica ibintu ngo kubera naka umugabo amugurira impuzu za buri gihe jewe ngurirwa rimwe mu mwaka nanje nifuza ko nanje umugabo wanje ngurira impuzu za buri gihe uba wihenze cyane buri rugo rwose rufise ukuntu rwubaka nambujya amugurira impuzu za buri gihe ntuzi ubu buryo avyitwaramwo kugira zijya mpuzu azironke kugira kujya kunafatwa agufatwe okay hanyuma ukaca wifuza iby'abandi gutyo bikaca bigutuma wewe nk'umudamu kaja gusesagura n'amabanga y'urugo rwawe umugabo wanje ameze uku umugabo wanje ntanyambika umugabo wanje ntafungura ntangaburira umugabo wanje ntacama umugabo wanje ntazi kubikora ku buriri neza byose ukabivuga ibanga ry'urugo rirakenewe kubikwa uri umugore rero ufite ubwenge kubika ibanga ryo mu rugo ni ikintu cya mbere gifite akamaro menya uburyo byitwaramo abagabo ntibagoye irera abagabo ntibagoye irera umugabo ameze nk'umwana uko umufashe niko abyitwaramo umufashe nabi abyitwaramo nabi kandi umufashe neza naho nyine abyitwaramo neza icya gatatu gusuzugura umugabo agasuzuguro ni kabi karica ibintu byose umugabo uko ari kose ni umugabo tu ntabwo umugore azokwigera ajya hejuru y'umugabo no umugore azoguma ari hasi y'umugabo umugore azoguma ari hasi y'umugabo sindi ngaha ngo ndiko ndaponda abagore no mugabo ikiri ukuri dukwiye kukivuga umugabo azokwama ari hejuru y'umugore kandi niko na Bibiliya ibivuga uwatanguye kuremwa ni Adamu kubera ko Imana itatanguye kurema umugore nuko byari biyinaniye gutangura kurema umugore Imana yari ishoboye byose mugabo hari impamvu Imana yatanguye kurema umugabo
kandi twe abagore ntitwaremwe, twebwe twavuye mu mbavu z'abagabo. Ikikwereka kwanza ico cyonyene kirasho kukwereka ko umugore azokwama ari hasi y'umugabo chaque jour. Rero umugabo wese iyo ava akagira yanka agasuzuguro, iyo umusuzuguye uba naho nyene ubicishijemo umurongo, byose ibyo ukeneye kuri we ntabyo azaguha, nubwo uzararamwo ntabyo azoguha kabisa. Ako kasuzuguro kagumana, agende yironderere abana bamukaribisha neza hanze y'amafaranga ratio, muzoza murayagabura n'abandi, kindi gihe yakwime Burundi azuza arayajana hanze bitewe n'agasuzuguro kawe. Ikindi kintu gikomeye cyane abagore muhora mwihenda ko cyane, kwakiririza umugabo amajambo mu rugo. Hari ukuntu umugabo ashika mu rugo, nubwo muba mwashwanye n'umugabo wawe, umugabo yavuye mu rugo bitameze neza, aragiye ku kazi. Avuye ku kazi umugabo yarushe, ntuzi ibyo yahuye nabyo iyo ku kazi canke mu nzira aho yanyuze, ntuzi ibyo yahuye nabyo. Yamara gushika mu rugo ngo kubera ko mwashwanye yagiye bitagenze neza, n'ubundi umugabo agarutse akagarukira mu majambo. Iki ni kintu akenshi kwakiriza umugabo amajambo ataranaruhuka si ibintu byiza cyane. Hari abadamu bakiririza abagabo amajambo bakiri no kubarabara batarashika no mu rugo, agatangurira aho nyene induru zigatoka aho nyene, hakubanza kumureka akinjira mu rugo akaruhuka. Nimba ari byo mutunganya, nambaye mwagiye mushwanye akagenda bitameze neza mu rugo, nimwinjire muri chambre, hanyuma urindire umugabo aruhuke, mubisubiremwo kugira ngo mutunganye urugo rwanyu ugende neza. Ibi rero aya ni amakonsekansi akunze kuguma ariko aratoka mu ngo, agatuma ingo zisambuka. Kwakiriza umugabo amajambo ataranaruhuka, atararonka n'akanya ko kwicara, ugatangurira aho ngaho, badamu ni mwisubireko. Iki ni kindi kintu uri umugore utakagombye gukora mu rugo rwawe. Ikindi kintu abagore bafata minenegwe arico cyanyuma kigira gatanu, kumenyera umwanda. Umwanda ntumenyerwa. Kumenyera umwanda, umugore amenyera umwanda gute? Ni hajya byuka mu gatondo ntagire icyo akora, ntagire icyo atunganya, ntashiri buri kimwe cyose ku murongo, ugasanga nimba yasohotse umugabo akaja kurondera arinza ataha yakigwa n'ibikombe n'amasahani ku muryango, ibyo yajyamye ko biracari aho ngaho. Afite umwana rero niya yashasha asasira umwana ku buriri, iracari aho ngaho, naranayikura ngo asasire uburiri. Mu gikoni hasukuntu, muri salo hariyo amahuzu y'abana bambuye ejo boga, yose aracari aho. Kumenyera umwanda uyo wose turiko turawushira muri sorte y'umwanda. Kumenyera umwanda ni bibi cyane. Umwanda ugumara umwanda, kandi iyo mvuze umwanda si umwanda wo mu nzu gusa, no ku mubiri iwawe uri umudamu. Umugabo uko yagiye niko yagarusa gusanga. Asohose hanze akabona abakobwa biyambariye neza, bashushe, bameze neza, fraicheur ari zose, azobona umenga yarahombye. Akikuresha waragira fraicheur, akikuresha nawe nyene ubwawe ntabwo washaka ko muhura utameze neza, ariko noneho wabyaye rimwe kabiri ubusaza buciye buzi. Kumenyera umwanda. Umugabo arakenera ko umudamu aguma usa neza, aguma kubonana bwa bwiza bwatumye akuresha, bwa bwiza bwashoboye gutuma akwegera, bwa bwiza bwashoboye gutuma yumva ko mubera umugore. Umugabo arakeneye kuguma abubona, bizotuma niyo azoba ari ku kazi, nubwo azobona abandi azobabwira ati mwe ntimurusha ubwiza umugore wanje. Ariko noneho wagiye mu murima, wavuyeyo, cyagi jipo wambaye ugiye mu murima, uratanguye gutekura, ariye, uricaye, nta no koga, nta no kwisiga utuvuta, nta no kugirane kugira ngo umugabo aze asanga usa neza. Kujya nyene wagiye mu murima, uratashe, ushise mu rugo, nta no kwiyoga, nta no kugirane, wiriye uko
burinze bukugorobera ko namba witerera amazi y'ijoro amasaha yo kuryama bikaba birangiye. No, umugabo akeneye kuza asanga usa neza, yagiye ku kazi aratashe mu rugo asanga usa neza, wambaye neza, usa neza, urashajije, mu buryo yagukubita kwijisho akavuga ati egome madame wanje ni mwiza, akakwishimira. Niyo yaje azananye n'abantu mu rugo rwawe akumva fier. Mugabo mu gihe bitariko biragenda neza, ubu uri kurakora amakosa. Kumenyera umwanda si byiza. Muranyumva mwa badamu? Byari ibintu bitanu nariko nibutsa abadamu badashobora gukora mu ngo zabo. Nimba ubikora kugera uno munsi bihagarara. Sibyo none? Murakoze cyane. Bye bye.